Ego, interineti y'Imana ni umurongo dukoreraho kugira ngo tuvugane n'Imana aho turi hose. Ushaka gusenga Imana yawe, waba unezerewe uyisenga ushima, uyisenga uhimbaza, waba ubabaye ukayisenga uyitakira amaganya yawe yose, uyibwira amajorwa yawe nka ya ndirimbo uko yavuze, uyibwira ibyawe byose kandi Imana ni ukuri irakumva. Niwe nshuti yacu, Yesu niwe nshuti yacu, niwe nshuti iruta abandi, niwe nshuti iruta izindi, itigera ikubwira ngo hoya singushaka. Ngo iyo nje kugutakira Mana uranyumva, ntabwo wigera unsubiza inyuma. Rero hano bavuze ko interineti y'Imana yamaho kandi ikomezwa na mpwemu yera. Mpwemu yera niyo wenyene akwemerera gukonegitana n'Imana, ata wundi muntu n'umwe urinze gucako, ata kindi kintu na kimwe ugiye gucako kugira ngo ushike ku Mana. Wewe nyene aho uri hose, yaba ukuze, yaba ukiri muto, mwese murayishikira muciye kuri mpwemu yera. Ntabwo barinda guca muri Google, udafise computer ushikira Imana, udafise telefone ushikira Imana, udafise inzu nziza, udafise ibyo kurya byinshi, ubifise utabifise ushikira Imana aho uri hose. Interinete y'Imana yamaho, ntabwo igusaba ngo ntabwo wacaginze, ntabwo igusaba ngo nta mahera ufise mu telefone, ntabwo bigusaba ngo ubanze ushiremwo amayinite. Interinete y'Imana yamaho, ni ukuri Imana niyo gushimwa, tuyishime kuko yararavye tumukire canke umukene bose bazonshikire, atana kimwe barinze gutanga. Ni ukuri kandi dushime Yesu wabitwemereye, dushimwe Yesu waturungikiye mpwemu yera kuko niwe wenyene udufasha gushika ku Mana. Hama bakavuga bati rero interineti y'Imana yamaho amasaha 28, 24 hours, 24 ushobora gushikira Imana aho uri hose, umwanya uwo ari wo wose, igihe ico ari co cose, season iyo ari yo yose wowe urimo, urasenga Imana ikakumva. Nta mahera utegerezwa gutanga, ni ukuri nta mahera utanga kugira uvugane n'Imana yawe. Niwe muvyeyi mukuru, Imana ni umuvyeyi mukuru, Imana ni umuvyeyi wacu, aratwumva aho turi hose kandi mpwemu yera niwe adushikana agatuma tumenyana nawe. Hama kuvugana n'Imana rero nta kindi kintu na kimwe bisaba, nta wundi mwanya n'umwe bisaba, no guca bugufi gusa ukayiha umutima wawe. Hama kandi password bakoresha kugira ngo bashike ku Mana ni Yesu, Jesus Christ, ni Yesu umwana w'Imana, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe adushikana ku Mana. Twese abakuze, abato, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abatama n'abatamakazi, abasaza n'abakecuru, abagoye canke abakomeye, abashaje canke abakiri bato, abashonje canke abariye, ababuze uko bagira ndetse n'abaronse ico bakora, bose twese duca kuri Yesu. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niwe adushikana ku Mana. Rero isengesho niyo nzira yonyene ducamo tugashika ku Mana. Ego n'ukuri Imana ihabwa icubahiro kandi mpwemu yera nawe nyene niwe mufasha wacu Imana yaduhaye. Isengesho rero nirwo rufunguzo rukuru rudushikane ku Mana, kandi nico gikoresho, nico kigwanisho dukoresha mu kwivuna umwansi, nico kigwanisho dukoresha igihe duhuye n'ibibazo. Isengesho aho uri hose uriherera, ukaja mu nguni yawe ugapfukama ukabwira Imana yawe. Utaronse uko upfukama naho nyene nta gipfa. Ushobora gusenga uhagaze, ushobora gusenga uryamye, ushobora gusanga upfukamye, ushobora gusenga wicaye, uko usenga kose Imana irakumva. Nuko kandi isengesho nirwo rufunguzo rudushikane ku Mana, kandi mpwemu yera niyo nzira idushikanayo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None rero tumushime. Je nariyemeje kumushima uko bukeye nuko bwije, nkamushima mu gatondo, nkamushima ku mugoroba, nkamushima nezerewe, nkamushima mbabaye. Iryo sengesho ryanje nawe ngusabira ngo nawe uzumushima ibihe byose. Ego murakoze kandi mubane amahoro y'Uhoraho nyene ingabo. Imana yaturemye ikabituzi, ikadutunga tutayizi, ikadutunga tuyizi, ikadutunga twebwe twese mu bihe byose aho turi hose, kuko hatunga Imana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Kuko Imana itagutunze nta mwana w'umuntu wo gutunga, Imana itakurinze nta wundi muntu wo kurinda. Isengesho niryo ryonyene rudushikana ku Mana, kandi aho tuyitakiye hose iratwumva. Nishimwe, nihabwe icubahiro.